ntibishoboka gutunganya amafaranga ya leta bitagenze neza, cane cane mu muco no kuyatunganya ku neza y'igihugu n'abarundi. Twagira tubwira abarundi bizirikirwa muri rya nteguro, imitego yose ija muri rya nteguro, ubunyonyezi bukabera hariya. Ishirahamwe Parcem ryatanguje ku mugaragaro programme yitwa mu gifaransa notre argent nos droits, mu kirundi n'amahera yacu, uburenganzira bwacu. Reta yarateguye imigambi tuzi myiza avuga ati plan national de développement, umugambi imyaka gushika mu 2027. Ejo bundi harabaye inama rukokoma mu Kigobe ihambaye cane, mwibuka umukuru w'ari yatumye kakayikurikiranira wenyene, akavuga ko ashaka ko Burundi bwoba cabaye igihugu giteye imbere gushika mu 2040, Burundi emergent 2040. Iyo ni imigambi myiza cane, mugabo ntibishoboka gutunganya amafaranga ya leta bitagenze neza, cane cane mu muco no kuyatunganya ku neza y'igihugu n'abarundi. Duhiwe duhishije, twarumvise ko nabishigikiye, avuga ivyaje yokorerwa ku migambi y'abanyagihugu, aravuga n'ibindi atamahera ntoza arahera mu minwe y'abantu bato bato. Byose twagira tubwira abarundi bizirikirwa muri rya nteguro, imitego yose ija muri rya nteguro, ubunyonyezi bukabera hariya, abanyagihugu natwe tukisinzirira, ntibituraba, biraba bariye. Mwarumvise bundi avuga mu ati ijambo ryanshitse ku mutima, avuga ati imengo hari ku itariki imwe kwa gatanu, avuga ati ntitugiye kwihanganira ko amahera y'igihugu azarahera mu minwe mu kagwi k'abantu. Arinze avuga gutyo nuko bimeze, uko bigaragara ko ari uko. None bizohagarara gute? Ntibihagarara bije itagira korerwa ku mugaragara, kumwe bita transparence budgetaire. Ni ikintu rero gihambaye cyane. Twayitanguye yari isanzwe hari, mugabo tubonye ko n'umukuru w'igihugu abifise mw'ishaka byaciye bituneza. Aho rero kuzo ari ku rwego rwo hejuru mbere no ku rwego hasi mu komine. Ikihagarara kuki namwimenye. Transparence budgetaire tusa kuyikurikirana ihagarara kuco twita amadokuma 8 ariyo bita etape 8 aranga ico bita sinzi gutunganya amahera processus budgetaire transparent. Kandi hariho inzego mpuzamakungu zikunda kuza ziraraba ibihugu ingene bifashe muri ico gisata cyo gukoresha amafaranga ya leta neza ku neza y'igihugu, nahereye mu minwe y'abantu. Usanga Uburundi bufise amanota make cyane no muri aka karere, nibwo bwa nyuma hamwe n'igihugu ca Sud Sudan. Mugabo ibindi biri imbere, ni ukuvuga yuko kwama mu bintu bijanye n'intwari bereye umengo turi inyuma, igihugu mu bukene bavuga tuti kiri inyuma. Ibyo bintu turashaka yuko natwe twobihindura, kuko birashoboka atari ube gito bwa bamwe bashaka kurira ku bandi no gutunga ibyo batabiri yakuye, ngo nuko bahawe amabanga aya nariya mu gihe ca leta. Ayo madoki 8 n'amahitamo nahagara kuranga ngira ndayavuge nce mvuga naho tugeze n'ingene vyategeza kuba vyagenda. Hari ya mbere bita rapport préalable oblige, no kuvuga raporo isohoka imbere yuko ijya budget tuyibona. Hanyuma hagaca haba ico bita projet de budget de l'exécutif, no kuvuga ijya projet leta ijana muri conseil des ministres, ijya budget leta ijana muri conseil des ministres. Hagaca haba budget approuvé, ni ijya budget iba yahaririwe ko n'amashinga amateka ku mugaragaro, abantu bakayimenya bagatera bakagira gute, igatiso kari budget approuvé. Iyo ni budget approuvé ni ya gatatu. Ya kane ni budget citoyen. Mu nyumve budget citoyen no kuvuga budget baca bandika ishobora kumvwa n'abanyagihugu, citoyen forme yindi yoroshe gutahura umuntu undi bashaka gusoma ati nzoragungurigwa ibi. Ya gatanu igaca iba rapport en cours d'année,
na maraporo ategeza gusohoka ku trimestre ku mezi 3 ingena amahera ari karakoreshwa ku mezi 3 habwiza gusohoka raporo ingena amahera ari karakoreshwa. Ivyo vyari vyarasanye byasubiye inyuma kenshi tutakinabibona. Iyo izo ni yagira gatanu bugira gatandatu nico bita revision budgetaire, rapport ya revision budgetaire. Ivyo byo byumengo vyaribagiranye nibikibaho, nta budget idashobora kugira revision ntivyokura. Utagira revision budgetaire nta migambo buri kurisunga, ushobora kwisugira utagira revision budget. Yategeza kuba iziraba nkajya mu kwa 12 amezi 6 ni habaheze ubu vyarahindutse. Ikiba haje revision budgetaire ubwindwi ni rapport ya fendani, raporo y'umwaka uheze mushikiranganje cha president zigenda ziraba ku trimestre, raporo do fendani no kuvuga raporo umwaka uheze. Hanyuma hagaca bisho bita raporo ya audit. Iyi Reta uzohateba cyane audit, haja mu gitama audit citoyen y'abanyagihugu n'ibindi. Urumva uhereye aho gushika ubu naho tuba tugi ayero niyo standard international vyemewe kandi bahimiriza amareta yose ashaka gukorera ku muco, kugabanya ubusuma, kw'amahera akoreshwa ku ndyo aya ma etape n'aya madokima abwirizwa kuboneka. Nk'ubu rero ya mbere ya rapport préalable oblige, iyo navuze ya mbere iyo rapport y'intangamarara ni projet de budget de l'exécutif. Iyi ya mbere itanga iya kabiri ukwezi, iya kabiri nayo yibija muri conseil des ministres, ibwiriza gusohoka no kuba publié amezi 3 imbere yuko itangura gukoreshwa. No kuvuga yabwiza kuba yasohotse mu ntango itari kuvuga itariki imwe y'ukwa kane. Ijya bija mwumva ngo muri conseil des ministres, aho baza kuya muri conseil des ministres mugabo kuva mu kwa kane yabwiza no kuba yagiye kuri site ya ministère, twese tukabona ijya raporo préalable guhera mu kwa gatatu. Raporo préalable rero nijye kuja kubanza kuvugiramwo imigambi, mbega imigambi yihuta ni mbega yije imbere ni mbega iyi ministerio nihe ministerio gabanyiriza gusumba yindi. Apana bya bindu usanga umuntu mu bushikiranganje biherera muri ministere equipe technique, we wabushikiranganje ntuzurenza ya hari naho harayo bisigarije bazoza barakatisha cagira gute. Oya, habanza kuba discuss n'abanyamakuru n'abandi bose ko ati ya migambi yo muri PND yihuta ni babaje abanyagihugu ni bigasohoka bagashaka tuti ministere zo privilege zo bizi ni nama shinga amatekira irabitegeza kumenya rapport préalable niwo mutsirira. Hama bakabaza kugira budget rero ivyo vyumviro bavimwe n'abandi bose babiterereye. Mugabo nk'ivyo natubona uzomenya gute ko biriko birakurikira ku migambi niyo nyene yo mu ya conseil des ministres iba imaze nk'amezi 3 nk'amezi kuva mu kwakana abantu bakayibona sikinyegezwa kubera ko ubushikiranganje bwa ronsa ya kandi ivyihuta ari kubera iki ubu bwa ronsa ya kandi ivyihuta ku neza y'igihugu ari kuba publier no kuva kubija no ku masite mwese abamenya makuru abarundi ubishatse wese aja no kubitora kabisohora bikaba publier bagatangura kubibona. Si bintu rero baja kwiherera wewe nturenza ya we igenda wimenye kuraya. Oya, nubwo tuzi dukeneye byinshi zo priorite abantu bose bamenya kuzimira bakadiskida. Uwo muco rero niwo rero tugira duhagaraka. Ubu rero niyo onye dusaba yuko niyo poli yari kubabaye publique ija hagaragara abantu uku kwezi kose muri discussion tubone abashikiranganje ba president imigambi tuyumve ba priority yihe si aferi mushikiranganje bika cha Reta wenyene. Oya, muri igikiri priority ni ikimbega ibituze by'ibitoro mbega ya mastock strategique atahari mbega ivyo nibiki byabaye priorize turabe. Abantu babihariye kuva kera bakagira ama commentaire bakagira ico bayivuze ko n'ubushikiranganje bukikosura. Nuko rero byategeza kuza biragenda uko bwira n'umukuru w'igihugu tucifuzo ciwe kize mu ngiro, hategeza guhindura ingene ibintu bigenda, ntitugume mu kirere
tukifuza twese twavuga tuti ibintu byogira uku mugabo bikiboheye mu bajya bigira ngo nabahinga bavyo twese turabizi tugomba abahinga bazi twabwiye ko natwe tuzigene bikorwa babizane ku mugaragaro nkuko handi bikorwa. Ubu rero imigambi irahari iyo navuze ya meja ibyo buri abantu barafise ibibagoye nibiki mugabo iyo budget itagira ba publiata nkuko amanorma bivuga nkuko uko abantu uko vyifuzwa no kuyiharira ku cyumwanya muto cyangwa ugasanga ntibanahari bo abazi nk'amakode bashizemo ibintu ingene bazokwirezerwa ni hanyuma rero ngo amabije ngo iki ngo iterambere nta terambere abantu bagishira imigambi tukicara imigambi biboheye hariya nyene muri iki kijya ntego niyo biboheye none ubwo bushikira ngandi uzovuga imigambi utashize hagaragara imigambi zo gukorerwamwo n'abantu bayimenye ministeri mwese muyicoce hama tutabwe no kuja no kugira ibigiga mu ngiro izi za audite sociaux zo za nyuma ubu tuzoja no kuri terrain ico canditse tuza kukiraba ico cubatswe tukirabe ico canditse ko cubakwa tuje kukiraba nyimba ari muri commune kanaka nyimba ari tuzogenda tuje n'abanyamakuru ati kintu canditse carubatswe uko nici wacu iyo ntambwe no dushaka ko abantu bogerako tuve muri vya bindi kujya avuga ati amahera zaraherera mu minwe y'abantu bamwe kandi nuko nyene abivuga ko biragaragara bose n'ibintu babona